uyu w'Imana igenekezo rya 5 Nyakanga uyu mwaka, ishengero Methodiste Libre mu Burundi ryaramutse ryinjira ingoro y'Imana yubatswe ku mutumba wa Gishingano, komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Ivyo birori vyitabwe n'abanyecubahiro batandukanye guhera ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Mw'ijambo ryiwe, Sebarundi yashimiye abanyeshengero bo mu Gishingano kuba yarabasavye kumuterera igisabisho bakabikora, anashimira abarundi bose ku gufashanya mu kubaka igihugu babicishije mu ngoro z'Imana. Umukuru w'igihugu akaba yasavye abarundi bose kutababazwa n'ibihe bigoye igihugu caciyemwo. Yabandanyije ati Imana yabanye n'abarundi kuva kwa Gasore na ba Mirerekano bandika icete ca mbere co gusaba ukwikukira, none yarabikoze. Yasavye abarundi kubahana ngo kuko ata mukuru abura mukuru we, ati kandi Imana yaramaze kwiyegurira Uburundi n'abarundi. Ko twasubiye tugasezerana Imana ko tuzokurikira yose ibwirizwa shingiro gushikaho tubishira. Ubu rero muri iki gihugu cacu turemeza ko ata mukuru atagira mukuru we, kuko nanje umukuru w'igihugu narahindura Imana mushobora byose ko ntazorera rumba ndazi yuko nanje mfise umukuru hejuru yanje. Nta mukuru rero amaze mukuru we mu gihugu cacu, yerekana yuko twamaze gushika ku gihugu c'Imana tucubaka rero kugira Imana ntizisubire kutuvuga. Sebarundi yarangije yibutsa abarundi kuzirikana isezerano riri mu gusubira mu vyagezwe igice ca 28 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 14 Imana yahaye sogokuru nyakwigendera Petero Nkurunziza yahoze arongoye Uburundi. Umushikiranganje ajejwe imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ugwaruka nkino n'imico kama, akongera akaba n'umujenama kuri iryo shengero, Ezekiel Nibigira yagarutse kuri kahise k'iyo ngoro ya mbere nziza kandi nini y'ishengero Methodiste Libre mu Burundi. Yavuze ko kuva mu 1976 Imana yabanye nabo kuko bavuye mu ngoro ya mbere ingana n'imetero 3 kuri 6 yari isakaje ubwatsi. Mu mwaka wa 2006 uno munsi bakaba binjiye ingoro igira 5 muri ico kibanza, iyo nayo ngo ikaba yatwaye amafaranga y'amarundi arenga umuriyaridi. Umushikiranganje Nibigira yamenyesheje kandi ko ishengero Methodiste Libre ryo mu Gishingano ryiyubakiye ishure shingiro n'ishami rya kaminuza y'umwizero wa Afrika, kavuga ko gushika mu kwezi kwa Ruhuma umwaka wa 2022 iryo shami rizokwagurirwa mw'igorofa igeretse 4 iriko irubakwa kuri uyo mutumba nyene. Tubamenyeshe ko kabaye n'akaryo ko gutanga impapuro z'iteka kubitanze gusumba abandi, uhereye ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kugira iyo ngoro yubakwe.